Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba mwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko aba ari kuvugwa kwateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye turabandanya kuyabashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Mbere yuko tubashikiriza amakuru twabateguriye ni mu nkundire mbanze mbashikirize ingingo nkuru amakuru yacu agiye kwibandako. Amakuru yacu aribanda ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Hari byinshi twabateguriye biriko biravugwa muri uno mugoroba kuri Generali Arengiyome Bunyoni no kuba yaba yaborejwe gupfa ku buryo bukomeye kugeza naho yemeye ko yakoranaga n'ikiroberi kandi yanavuze bamwe mu bo bakoranaga bari mu butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Turaza kubashikiriza mw'idonido ry'aya makuru. Turaza kubabwira kandi ko hari umuyobozi akomeye yahejeje gukomborwa mu bushikiranganje bwo hagati, nawe turaza kumabwira muri ano makuru ndetse tubabwire n'icyo yazize ndetse naho byaba bihuriye na Generali Arengiyome Bunyoni. Saya gusa nani menshi twabateguriye, wecu usabwa nta cindi nugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikira nabyo. Tatebye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru ibabaje cyane iriko iravugwa mu ntara ya Bururi. Umwigisha Felix Ndikumana yarayishwe atemaguwe. Inkuru yakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi ejo ku mugoroba. Umwigisha Felix Ndikumana batazira Vianney wo kuri esi Bururi yarishwe mu gihe yariko arataha iwe. Ikiziga ciwe catowe hafi y'urugo aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Amafoto y'ikiziga yerekana amaraso menshi ku mutwe aho yakubiswe umupanga. Biranavugwa cane muri za audio zaraye zirahanahanwa kuri WhatsApp. Kugeza ubu wakoze iryo bara ntaramenyekana. Felix Ndikumana batazira Vini yishwe afise imyaka 55, yari umuvyeyi w'abana bane. Abe bavuga ko yari umunyamahoro, abanye neza n'abandi. Bavuga ko atabya politiki arimwo kandi ko ata muntu bazi bafitaniye amatati. Urwo rupfu rushitse mu gihe haciye iminsi havugwa abantu bicwa batemaguwe aho i Bururi. Hamaze iminsi amakuru menshi avuga ibyitangwa ry'uburozi. Hari umunyagihugu w'ibyanda amaze iminsi apfunzwe mu iperereza rya Bururi. Abanyagihugu bagiriza ko atanga ishano. Bamwe bakavuga ko hoba hariho ishirahamwe ryo gutanga ishano. Ibihuha n'ubwoba ni byinshi muri kino gihe aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Buramatari wa Bururi yategekanije inama y'umutekano kugira bige ibyo bibazo. Tukiri ngaho mu ntara ya Bururi, birababaje cane kubona hari abantu bakoze ishirahamwe ryo gutanga ishano. Inkuru ivugwa mu ntara ya Bururi, komine Bururi, aho hari umusore yitwa Elias w'umuporombiye avuka muri komine Byanda yafashwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 ahaye isumu abantu bashika kuri 4 barwariye mu bitaro bya Bururi kandi arabyemera. Hama rero afashwe aca ariyemerera ko hariho abo bakorana ayo mabi kandi ngo we akora agahembwa ibihumbi 300 by'amarundi iyo yishe umuntu. Hama ngo ibihumbi 100 by'amarundi agasigara muri association yabo yo kuroga yitwa Dufashe Imana Kwimbura. Aravuga abo amaze kwica baba Bururi Centre. Aranavuga abarwaye yaroze ariko batarapfa. Ariko rero ntiyavuze imiti bofata kugira bakire kuko hari abarwaye cane mu bo yavuze amazina. Aranavuga abo yishe bashika 84. Aranavuga amazina yabo bamwe ngo kandi ntaco baba bapfa. Abayatumwe niyo association yiwe. Ntibarahamagara imiryango yabuze ngo ize ababwire abamutumye kubicira ababo hama bahanwe. Ikindi kibazo kihari abo yoba yaradondaguye umurwi munini bakorana ariko ntibarafatwa ngo bagirwe ko amatohoza.
ubu akaba apfungiwe muri documentation i Bururi. Ibyo bikaba byabaye hamaze iminsi abantu benshi i Bururi bapfa giturumbuka, abandi barwara bakaja kugura umuti wo kwirukisha nyashano bakabona gutora agatege. Abanyagihugu bagasaba ko hoba umuco, iyo association igafatwa yose kugira ngo abaturage babone amahoro, kandi ndetse nabo babarogaga bahanwe ku buryo bumwe buboneye. Twari twababwiye ko tubashikiriza amakuru ajanye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi Generali Arenguiyome Bunyoni, ariko amakuru ava mu isoko ryacu aremeza ko Generali Arenguiyome Bunyoni yakubiswe ku buryo buboneka, aho yanemeye ko yari afise umurwi w'ikiroberi, akanavuga ndetse n'abandi benshi bakoranaga. Bunyoni yemeye ko yagomba guhirika ubutegetsi. Amakuru yo kwizigira aremeza ko Bunyoni yahavuye yemera umugambi yari afise wo guhirika ubutegetsi, umugambi wari ugeze kure, ariko rero Bunyoni yoba yarakubiswe bimwe bikomeye. Ayo makuru amenyesha ko kubera inkoni naco gituma badashobora kumwerekana. Gushika ubu nta n'umwe mu muryango wiwe canke umwavoka aramukubita ijisho. Umukuru wa CNDH niwe wenyine yigeze kuvuga kuri Twitter ko yamubonye, ariko nawe ntawuzi ko ari byo kuko nta n'umwe mu bo bakorana bajanye. Mu bisanzwe mu murwi CNDH iyo bagiye muri mwene ico gikorwa hagenda abakomisariya 2 canke 3, nimurabe nta n'umwe bajanye. Abenshi bakabona ko bamusabye kwandika iyo Twitter. Yarababaye bikomeye bamwerekanye abajournaliste hamwe na bamwe barwanira agateka ntawabakira. Uwo mugambi wo kwica President Ndayishimiye ngo yari kumwe n'abandi batari bake tutaramenya igitigiri, kubera inkoni ngo bose yarabavuze. Mu minsi iza tuzobona amarorerwa. Bunyoni akaba agipfungiwe mu ibanga i Bujumbura. Umukobwa wiwe Darirene Bunyoni aho ari muri Australia aguma yandika kuri Twitter, akaba abifashwamo na Willy Nyamitwe asanzwe ari umugenzi wiwe kuva kera. Ku rubuga rwiwe Nyamitwe nta kintu na kimwe avuga, byose abicisha kwa Darirene Bunyoni. Birababaje cane kubona Evariste Ndayishimiye ariko arakorera amarorerwa angana gutya Generali Arenguiyome Bunyoni, birateye agahinda. Kandi bamwe mu banyagihugu bakabona ko ibyo Generali Arenguiyome Bunyoni ariko aragirirwa umwanya n'umwanya na Generali Evariste Ndayishimiye azashika akabigirirwa, kubera ko na Generali Arenguiyome Bunyoni yabigiriye abanyagihugu batari bakeya. Benshi barapfuye ku ntwaro yiwe, abandi baranyurujwe baburwa irengero, abandi barakombowe mu mabanga bari bajejwe, abandi barahunze igihugu. Biboneka ko ibyo ariko arakorerwa nawe yabikoreye abandi, ariko bakavuga ko na Generali Evariste Ndayishimiye nawe isaha n'isaha igihe kizagera akabikorerwa. Ariko ibyo Generali Evariste Ndayishimiye ariko arakora bikaboneka ko atari kubikora ku neza y'abanyagihugu, ahubwo ari kubikora ku giti cyiwe kugira ngo abashe gupfukama mu nda abanyagihugu ata muntu n'umwe amubangamiye. Kandi bakabona ko Evariste Ndayishimiye ashaka kwegukana amatungo ya Generali Arenguiyome Bunyoni. Murazi amarorerwa amaze iminsi akorwa n'umuryango wa Generali Evariste Ndayishimiye, aho umukenyezi wiwe yafashe ibifungurwa byari bigenewe abanyagihugu akabyohereza mu kindi gihugu, kandi abanyagihugu bo mu gihugu cacu c'u Burundi baburara bakabwirirwa inzara izura inzara. Murumva ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakorera Bunyoni atariko arabikora ku neza y'abanyagihugu, ahubwo ariko arabikora ku giti cye kugira ngo abashe gukandamiza abanyagihugu ata muntu n'umwe w'umurundi amubangamiye, kuko byaboneka ko Generali Bunyoni yaramubangamiye ku buryo bukomeye, kuko yanavugaga ico avuze cose amaze akamuvuguruza, kandi ko ata kintu Generali Evariste Ndayishimiye avugaga ngo kije mu ngiro, aho Generali Arenguiyome Bunyoni yari akiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi. Akimara kumukura mu mabanga yabonye ko ibibazo bikemutse, ariko nibwo yabonye ko Generali Arenguiyome Bunyoni yabonye umwanya wo gutegura umugambi wiwe wo kumutembagaza ku butegetsi, kubera ko Generali Arenguiyome Bunyoni yari afise abantu benshi mu butegetsi bwa Ndayishimiye.
byabonekaga ko nubwo yakuwe mu mabanga ariko n'ubundi amakuru yose agumya kuyaronka kandi n'umugambi wo gutembagaza General Evariste Ndayishimiye yari akiwufite. Ari nayo mpamvu General Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo kuba yafata Bunyoni akamupfunga amaze akamuboreza agufa ku buryo bukomeye. General Arengiyome Bunyoni aramaze iminsi akubitwa cyane ku buryo bukomeye, ari nayo mpamvu General Evariste Ndayishimiye yanze ko hari umuntu wo mu muryango wiwe amubona. Amasoko menshi akemeza ko ubu General Arengiyome Bunyoni ariko aravurwa kugira ngo bazabone uburyo ki bamujyana mu ibohero yaramaze gukira, kugira ngo abaharanira agateka kazina muntu batazavuza induru nk'uko bahora babikora, amaze ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bugahura n'ingorane zikomeye cyane. Twari twababwiye ko hari umutegetsi akomeye ahejeje gukomborwa mu mabanga. Uwari arongoye ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umushikiranganji wa mbere ahejeje gukurwa yagirijwe ko ibikorwa byiwe bibangamira ubucuti no gufashanya hagati y'u Burundi n'abo bafashanya. Uwo yakombowe akaba yagize komanteri akoresheje urubuga rw'ibiro by'umushikiranganji wa mbere ku isanamu y'umutegetsi yagendanye na perezida wa Kongo, byaboneka ko asinziriye mu gihe hariko haba inama y'abakuru b'amareta n'ibihugu yabereye mu Burundi ku igenekerezo rya 6 Rusama umwaka wa 2023. Hari amakuru menshi turiko turatohoza ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cacu c'u Burundi. Hari n'amakuru agaragaza aho General Arengiyome Bunyoni yaba ariko aravurirwa inkoni yakubiswe nyinshi, ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma yo kumara kumuvura. Turaza kubashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Wowe usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabifurije.